Mukayanza amaze kuronka ubushimwe bw'isi aramaze kuba umuririmbyi w'umwaka kuri RFM uno munsi agiye kuronka kandi gashimwe ahawe na AZS amasimensi kuri B Face on the Floor munege yombi abayagire twagire yawagwana Yesu ashimwe cyane nimuvuge amen ndasubiramo Yesu ashimwe cyane assalamu alaikum kwa Islam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya man je banyita Girukwishaka Boniface aka B Face on the Floor aka Rap Yuda aka Rap Commando aka Rap Goliath aka Rap Konongo mfise aka nyinshi sana mu ngomera amashi cyane so jewe narinze kuvuga menshi ireshimire AJS kwanza ku gikorwa bakoze mu mwaka wa 2019 hari 2019 Cedric hari 2018 2019 baraduhaye imidari baraduha n'amashugwe ariko je bishugwe bampaye n'iryarengeje indwi ryaciye ryuma sasa rero iyi ni step bagize mu kwiriye kubakomera amashi kubera umuntu wese arafise intango akagira naha ashobora kugira bisigura yuko iyi nukuvuga yuko ari intambwe mu mwaka uza bazodoha n'iyindi bagashirako na envelope rega barabitubazamo nkunza kuvuga yuko urabibona ari umuntu aza kubona ifoto agaca avuga ngo ujya mugabo afise miliyoni 200 bamuhaye sasa rero nibaza ko mu yindi myaka bizogenda bikura buke buke Imana ibahezagire cyane kuri iyo ntuze yanyu hama shimire abajournaliste bose mbona ngaha barafise uruhara runini cyane ku muziki kuri kariyere z'abartiste batandukanye shimire n'abaririmbyi bagenzanje bari ngaha nongera ndabasaba yuko tugiye hamwe igihugu gitegereza gutera imbere ndabeshe none kubera ko ukuboko kumwe kuri yaga ni kwimara ubugi abakunzi ba rap ndashaka induru nyinshi numve mazeyi baca umugani mu kirundi ngo hajya umukecuru mu gupfa yisigara bero ugasanga yagara kwizosi nk'inyabuhoro niko n'umugenzi mu gufera ngatumva impanuro mfise abajama bafonda batange kwa karorero umwana w'umunoho kenshi avyibuha umunwa kandi usanga ari mu gufa reha n'inyo gisekuro bagira umwina w'ivyo banyabisi n'ivyo banywa ndetse n'ivyo banywa nendera barisire bagahitamo guhemuka kugurunwa batunze no guteranya ivyo bavuza hasi ivyo bavuga hariya bameze nk'abamaraya bakurikira umuntu ashobora kubagurira umunsi wabuze ntuzobona n'igisurira ni nabo kandi bica umuntu batanamurya bajya nkaribona bashira isumu mu nge bakakwanikirira n'ivyinyo kandi ari ubujyajya abo nibo mpora nita banja tuyaga umugenzi wa fo akwifuriza intambwe ariko kizire kumuruta ukumva yidodomba ngo aranyanga ibintu sha bakibagira yuko wikanira umugisha w'ubundi hamukanye igufa kandi usuranisha avuka inyamibutura sha Imana itanga ku mwanya reka kuyihutisha narabahinyuye nzize bya bifondo bingera ku bifise saku nendera barisanire murakoze cyane bari weza sana twese Bokivlab yitwa Esther Nisa yakoze indirimbo nyinshi zakozwe aronse trophée ya révélation de l'année amasimensi akaba yagize aherekejwe neza n'uwo basanzwe bubakanye banafitaniye ikibondo kimwe yitwa Ismail Mategeko bakomera amasemensi niwe umbamo nkapiyumvamo niwe umbamo yesa ndabaramukije cyane hama reka shimire mfite akanyashimire iri shyirahamwe AJS
kuba mwanyumviriye ko mwakoze cyane. Hama shimire na management yanje ya Bukivu Lab bakubandanya bakora ibishoboka kugira ngo bandanye nje imbere ya hama nkongera ngatera intege bari inyuma yanje. Ndi muri wa muntu mfise esprit yo gutera intege bari inyuma canke nkanashimira n'abadutanguriye nkanabubaha. Neza biranze yego urasaba wadubunya nka wowe nk'umuntu usaba watumuririmbyi nk'umuraperi w'umwaka uvyakire gute? Boje navyakiriye n'amaboko n'umutwe n'amaso byose nakoranije. Ego ubwarzo ni nuze ni kubisanzwe ni ikintu tutazokwibagira. Ni kizokwerekana ko umuntu yakoze cyane kandi agashimira. Ego nikikuwo bya Cedric mu rusange na Jazz. Bo Cedric icyo namubwira nuko yakoze ibintu bikomeye. Hano umwaka urahera ntitumenye wakoze kurusha ubundi. Kuba yiyumviriye kino gikorwa akerekana abakozi ibintu byiza kubera ko nkukuba ubona nk'umwaka uhera ugasanga mu makategori yose nta uhari yakoze gusumba abandi. Ni ibintu bicana intege cyane. Urushomeye ngo nta nivyo dufise dukora. Uba muraperi umwe mu raperi benshi basohoka gashimwe. Nikikubwira ndi baraperi muri rusange kuko turazi uko abandi ari amuhira iginyo ricinyira jeho naho bari burige uko biri kose ibikorwa birivugira umugani wa Oleg nashaka nkubwire yuko rap n'umuziki urambirana, rap n'umuziki urakundwa na bose, rap n'umuziki uzwi nk'umuziki w'abantu b'abandi batisonera. Rero muri ico gihe wumvise ingene introduce yavuze ngo umuntu abandanya gutanga ama message mu ndirimbo ziwe. Rero rap igizwe na message apana kuririmba vya n'importe quoi, biracamwo sometimes ariko wiyumvire ko societe ifise ikeneye ivyizo kwigirako ikagira ishisigarana mu byo waririmbye. Rero uko biri kose nibaza ko ari ibintu byo uza kujya imihari yige nawe icari bushikirize societe. Mu kurangiza gato Bface urazi yuko agashimwe ni seve mu zindi burose uko biri kose ubu bivage gukora iki kugira ngo aronke bwinshi gusumba umwavye yavuze ati je shakuronga ubushinga nka butano umwaka uza uragiye gukora gute kugira ushaka mushike gusumba nk'ubu yarose. Boje buke urazi ko buke ari go rugendo muri 2017 nararonse award muri Trust Nobody y'umuririmbyi w'umuraperi w'umwaka. Muri 2018 ndabo umuririmbyi w'umwaka kuri RFM. 2019 ndaronka award ya Best Rapper of the Year muri Buja Music Award. Uno musi muri 2020 muri AJS bampaye indi award kandi bari bampaye n'umudari naho ntari mu athlete urumva nagashugwe. Rero uno musi bashoboye gutera imbere vraiment bashoboye kuba bagize step bijya bakoze ubwa mbere yari beginning no munsi rero bagize intambwe. So nibaza ko mbandanya kwerekana ibikorwa byiza iyo myaka 3 yikurikiranya mfise bashimira ibikorwa byanje ibintu biryoshe cyane. Tutege ko mwaka uzonka ibahashimwa miliyoni 30. Bo nanje nivyo nifuza kuko abanyagihugu ngaha ntibatahura kwiyi ari ya gusa baza gutahura yuko ngaha bampaye n'ibicano abazi kutaya miliyoni nka 10. Aho rero nibamenye ko umuntu aca yitahana ariko arahatera irege mute. Yarashimye Bface. Ndagushimira. Umusi mwiza. Wow kabisa. Thank you so much.